Mwami Imana turagushima Imana igira neza. Umugambi wawe ku bugingo bwacu uraturengeye, ariko turagushima yuko tuwurimo, ariko ukaduhamagarira kukwizera kuko uturengeye. Ariko ko twahamagariwe kukwizera, turasaba ngo wugurure amaso y'imitima yacu, kore no ku mpemu zacu, udutahuze ingene dukwiye kurugenderamo runo rugendo. Urakoze kuri Imana igira neza, mu izina rya Yesu senze nshima. Amen. Intumbero y'icigwa c'uno munsi turavuga ku byerekeye ko duhamagarirwa umuhamagaro wo gukura. Turasoma kiya gisomwa cyo mu Baheburayo igice ca 11 kuva ku murongo wa 24 gushika ku 25. Umuhamagaro wo gukura. Ko duhamagarirwa twese gukura. Bibiliya iratubwira yuko uwamenye Kristo wese, uwavutse ubwa kabiri, nta yindi nzira ihari atari gukura. No mu buzima busanzwe umuvyeyi aba yifuza ko umwana yavutse akura. Gukura rero ni ikintu duhamagarirwa twese nk'abavutse ubwa kabiri. Bibiliya bivuga ko kenshi yuko imihamagaro yacu duhamagarirwa kugenda dukura. Turabibona, turashobora kubisoma mu Baroma 8:29. Abaroma 8:29 havuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Ico twahamagariwe, ico twatoranijwe ni ugushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Uwakuze wese arahamagarirwa gukura agenda afata ishusho y'umwana w'Imana Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo urugendo rwacu ruratangura tuvuze ubwa kabiri, ariko dutegerezwa kubandanya kugira ngo tugere ku rugezo rwaho dushushanywa n'ishusho y'umwana wayo ikunda Kristo Yesu. Paulo arabivuga kandi mu Bagalatiya igice ca 4 umurongo wa 19 avuga ngo Abagalatiya 4:19 bana banje bato abo nongera kuramukwa gushitsa ishusho ya Kristo izoremegwa muri mwebwe. Paulo ariko arabwira Abaroma, yabwiye ubutumwa bwiza. Urumva umutima wiwe yipfuza ko hazogera igihe muri abo bantu yareze, muri abo bantu yakujije mu ijambo ry'Imana, abageza ku rugezo rwaho ishusho ya Kristo iboneka muri bo. Nguko ugukura k'umukristo. Ugukura k'umukristo si ugukura mu myaka, si ugukura mu myaka ufise inyuma y'agakiza canke ibikorwa uri kurakora, oya, ariko nugukura ufise ishusho ya Kristo Yesu. Abanyefeso 4:13-14 naho nyene ndashaka kubereka yuko Bibiliya iguma itwereka yuko intumbero dufise, umuhamagaro ukomeye inyuma y'ukuvuka bwa kabiri, nuko dukura mu gusa na Kristo. Haravuga ngo kugezaho twese tuzoshika kukugiriranira ubumwe buva mu kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugezaho tuzoshikira kuba abantu bakuze ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo, kugira ngo dushire ubwana tuzungazungishwe n'imipfunda, ngo tujanwe n'irya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Aha turabona yuko inyota Paulo yari afise ku Banyefeso nuko bagira ukwizera kumwe, nuko bafata bagakura mu kumenya Imana, bagashigikirana, bakagera ku rugezo rwo kunengesera muri Kristo Yesu, kumva yuko Kristo abahagije, ari we shusho, ari we model bifuza gufata. Ati ivyo bizodufasha kuba tuzungazungishwa n'inyigisho zose z'amangetengete, ngo dushire ubwana mu rugendo rwo kuba umukristo, mu rugendo rwa mukristo turimwo, mu rugendo rw'ubukristo turimwo. Turahamagarirwa ego kuvuka ubwa kabiri, ariko turakura tuva mu bwana tugenda tuba abakuze muri Kristo Yesu.
nguru rugendo nipfuza yuko no munsi twoganirako rurafise inyungu nyinshi. Gukura biri n'inyungu nyinshi. Gukura biri n'inyungu nyinshi. Abagalatiya 4 umurongo wa 2 wa mbere ushaka kwa 2 havuga ngo ariko mvuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataco atandukanirako n'umugurano naho ari wenyene ibintu byose. Ingorane y'umuntu afise niyihe? Naho ari nyene ibintu byose kandi ari samuragwa. Bibiliya itweretse ngo ntaca atandukaniyeko n'umu esclave n'umugurano. Bibiliya umurongo wa 2 uvuga ngo ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwiriza kugira kugeza mu kibariro cyashinzwe na se. Kubera kiri umwana acaronka abamufasha abamuherekeza kugira ngo azogere igihe akura ashobore kuba yo kwakira ivyo yarazwe vyose. Ikibazo afise uyu muntu nuko akiri umwana n'ahari samuragwa. Ico gituma mu rugendo rwo kuba kujana na Kristo turahamagarirwa gukura. Turi mu trimestre ntashaka gusubira kubandanya ndababwira yuko iyo trimestre turimwo murayizi ni trimestre yo gukura dusa na Kristo. Ivyo rero ntibishobora kudutuma twibagira yuko gukura ari umuhamagaro wacu. Ndashaka ngo tuvugane rero ugukura intambuko bifise. Turavye twasomye cyangwa turaza gusoma ahantu tubona Mose ageze ku rugezo rwo gukura. Ariko uwo Mose mu ntango yiwe turamubona mu ntango yiwe akiri uruyoya. Mose akiri uruyoya murandika kuvayo gice cya 2 muraza kuhandika muzasoma mushitse muhira kuva ku murongo wa 2 gushika ku murongo w'10. Kuvayo igice cya 2 kuva ku murongo wa 2 gushika ku w'10 tubona Mose avuka. Mose avutse ubwa mbere na mbere yavutse kuko hari umugambi Imana ifise ku Bisirayeli. Abisirayeli bari munsi y'ubuja, bari bamerewe nabi muri Egiputa, batwagwa bupfuni na buhoro, nta mwidegemvye bari bafise kandi bari abantu b'Imana. Ariko nta mwidegemvye bari bafise. Mu gihe gikwiye gishitse Imana ihamagara canke ituma havuka umwana. Uwo mwana Imana yamufise ko imigambi ikomeye kugira ngo azobohore Isirayeli ikure mu buja bwa Egiputa. Uwo mwana amaze kuvuka Bibiliya itwereka ngo nyina aramuraba abona n'umwana mwiza. Ico gihe bariko barica abana bose b'abahungu, aca afata ngo amushira mu gaseke, ngo amushira mu mazi, ngo aramurekura. Ariko mushiki w'uwo mwana waraherekeza ico giseke ngo arabe iyo kigiye. Uwo mwana yari Mose. Mose nta bwenge yari afise, yari umwana. Ariko naho atabwenge yari afise yatwagwa n'abazi yuko uyu mwana hashobora kuba harimo isezerano muri uno mwana. Baramubitse bamushira mu gaseke, bamushira mu mazi, hanyuma ayo mazi aramurongora amujana no kuri umukobwa wa Farao. Inkuru murayizi. Ico nshatse kuvuga ngaha ni iki? Nuko umuntu ashobora kuba ari umwana atana kimwe ariko ararealiza, atana kimwe ariko aramenya, ariko uwo mwana atekeye umugambi w'Imana. Igikuru gusa nuko iyo umuntu avutse Imana imufise ko umugambi. Imana ifise umugambi hejuru no mwana. Uyu mwana Imana imufise ko umugambi. Ariko uyu mwana ico yarakeneye cari giki? Yari protection. Uyu mwana baramutora mu mazi. Umukobwa wa Farao aranezerwa kubona aronsa kana. Ariko yagenda kuraba asanga n'impuzu kazingiwemwo n'umwana wo mu Yuda. Mushiki wiwe abarashitse aramubwira ati ndakwinginze ndakuronderera umuntu ashobora kuzokonsa uyu mwana. Ati genda umurondere. Acagenda guhamagara nde? Nyina wa Mose. Nyina wa Mose aca yinjira muri pale.
acabandanya yonsa uzobacungura. Umukobwa wa Farawo nta na kimwe yamenye, ariko uyu mwana yategerezwa gufatwa neza kuko muri we hariho umugambi ukomeye w'Imana. Nico gituma ndashaka kubabwira icambere ngaha dukeneye kumenya mu rugendo rwo gukura, nuko intango yo gukura itangurira mu kuvuka bwa kabiri. Ntushobora kuvuga ko umuntu yakuze atigeze abaho. Ntushobora kuvuga ko umuntu yakuze atavutse, ariko amaze kuvuka abantu batangura kuraba bakabona bati yakuze. Yakuze mu gihagararo, yakuze mu ngene yishura, yakuze mu nyifato, yakuze. Mugabo icyangombwa kugira ngo uvuge ko umuntu yakuze nuko yavutse. No mu buzima bw'impwemo ntushobora kuvuga ko umuntu ari mu rugendo rwo gukura mu buryo bw'impwemo atabanje kuvuka ubwa kabiri. Ushobora kuba utaravuka ubwa kabiri, ariko ukibaza yuko kubera ufise ugutekana, ugenda buke buke, uvuga make, ufise ubwenge bwo mu isi, oya, ubwo sigo rugendo tuko turavuga rwo gukura mu mpwemu. Ariko urugendo rwo gukura mu mpwemu ruhera no kuvuka ubwa kabiri. Bibiliya irabimbwira neza muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12-13. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12-13. Bibiliya imbwira ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Umviriza, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo canke k'umuntu, ariko bavyawe n'Imana. Aba bamwizeye, abamwakiriye, abaha ububasha bwo kuvuka ubwa kabiri. Nta gukura atakuvuka. No mu buryo bw'impwemu ikintu ca mbere gikenewe no kubanza kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ni condition ntarengayezwa yo gukura mu buryo bw'impwemu. Ubanza kuvuka. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri, avuka bwa kabiri gute? Bibiliya yatweretse ngo abamwakiriye, abizeye inyishu Imana yatanze, ariyo Kristo yapfiriye abanyabyaha, natwe turimwo. Ukizera kuri umunyabyaha, ariko Kristo yapfiriye ibyaha byawe, ukamuha ibyaha byawe, ukamwizera ko bashobora kugucungura, uwo mwanya nyene aharira ibyaha byawe akaguha ubugingo budashira. Abavutse ubwa kabiri ndashaka mumpe haleluya. Oh, Imana ishimwe. Mu ijuru bizoba biryoshe gute? Turiko turahimbaza tuvuga ati turagushima Mana ko hari umunsi amaso yacu n'ubwenge bwacu bwugurutse, tumenye icyo wakoze ku musaraba, none uno munsi turi mu bwami bwawe. Azohora umunezero. Nico gituma nashaka kubwira umuntu ari hano ataravuka ubwa kabiri, haracari hakaryo, kuko Kristo aracicaye ku ntebe y'imbabazi. Ariko hari umunsi azohindura intebe, ave ku ntebe y'imbabazi yicare ku ntebe y'urubanza. Intebe y'urubanza nta muntu n'umwe azocika urubanza rw'Imana atari ubonetse ari muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu ngo nta rubanza ruzobatsinda. Ariko ngo abari hanze yiwe, abatigeze bamwizera, ngo bamuhe ubugingo bwabo, bihana ibyaha byabo bizoseruka imbere yabo, ngo bazocika nk'ibimaramare. Sinipfuza yuko hari uwosigara muri uyu butumire Kristo yatanze ku bari mu isi bose. Uno munsi haize imyaka ibihumbi n'ibihumbi ubutumire tuburonse, ariko bamwe baracariko bariyumvira ngo ntiharagera, reka mbanze mpeze ibi, reka mbanze mpeze biriya. Ariko nashaka kukubwira ngo birihuta. Umunsi wo kwakira agakiza no guheba ibyaha nuno munsi nyene, kuko ntawuzi umunsi n'isaha. Ndashobora kuba mfise imyaka mike, nkabona mfise imyaka myinshi imbere yanje, ariko ntawuzi umunsi nzotahira. Ico baciza nuko nizera aho ubugingo bwanje Kristo nkihana ibyaha byanje. Intambuko ya mbere nukwakira agakiza, niko kuvuka ubwa kabiri. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri, twarabiganiriye ku munsi wa gatanu abari mu nyigisho ngaha, iyo umuntu avutse ubwa kabiri akenera kwitabwaho nk'umwana, akenera kwitabwaho, akenera amata,
iyo ataronse amaberebere bafata amata bakaguma bayateka inshuro nyinshi, mu Gifaransa ngo bakayakupa, sinzi ingene bayakupa, bakaguma bayakupa kugira ngo yorohere umwana. Umwana arakeneye amata, ariko uyu mwana arakeneye protection, arakeneye gukingigwa, arakeneye kuganirizwa, guhozwa iyo arize, kuko ururimi rwiwe n'amarira, langage y'umwana n'amarira. Afise itiro ararira, ashonje ararira, yigize ko ararira, umwanya wose nukurira. Kandi umuvyeyi wiwe ntagira iki, ntafata inkoni ngo ahushure, kuko arazi ko ari umwana. Nico gituma abama bariko bararira iminsi yose, murakwiye kutabahushura, ahubwo no kuraba nimba adakeneye imfungurwa, canke adakeneye itiro, canke adakeneye guhindurirwa. Kuko yavutse ubwa kabiri, arafise ubuzima bwa mpwemu muri we bumutuma yumva iyo yigize ku mwanda arumva bitameze neza. Nico gituma ariko ararira. Hari abantu uhura nabo ukabona bariko bararira, by'ukuri arafise amarira muri we. Nucuja ko ngutuke ngumubwire ngo reka kwigirisha. Hari abandi dushaka gukuza ku nguvu, ariko gerageza umenye birashoboka ko hari icyaha yakoze, icyo cyaha kikamwanduza, akumva umenga ntamerewe neza kuko ntari mu bintu yategezwa kuba arimwo. Ugira iki? Mufashe kumuhanagura. Haleluya. Mufashe kumuhanagura, mufashe kumuhindukiza. Kumbura afise itiro, nimba yanyoye amata naho kugira ngo amata ntamunige, gira iki? Muturisha umube, terura, ushire ku bitugu. Rero abana barakeneye kwitabwaho. Mose nta bwenge yari afise, ntiyashobora kugenda, ntiyashobora kuvuga, ariko muri Mose hari umugambi w'Imana. Hategerezwa kuboneka abantu bamwitaho, bamuherekeza. Imana ikirabikora, ikitangana nyina wiwe aca mwonsa amaberebere yiwe nyene. Ngubu ubuntu bw'Imana tugirirwa iyo tuvuse ubwa kabiri, tukavuka mu buryo bwiza bw'aho abantu turonka bashobora kudufasha, bakaduha amata akwiye, bakampa ayakwiye, bakongera bakamfasha kundabira igituma ndiko ndarira. Ndibuka mu gakiza kanje ka mbere nama ndiko ndarira, rimwe na rimwe narabwira abagenzi twakirijwe, rimwe nkababwira nti ivyo byose je sinakijijwe. Bati kubera utakijijwe? Nasubiye, hari ibintu byangoye, none sinakijijwe. Mwasi mwebwe nimubandanye, jewe sinakijijwe. Ndibuka bariko barambwira bati no, suko utakijijwe, nimba wizera Kristo n'uwo mubabaro ufise byerekana ahubwo ko mpwemu w'Imana ari muri wewe. Ahubwo ingo dusenge. Ndibuka bamfasha kumpanagura. Haleluya. Nico gituma umuntu akiri muto arakeneye gufashwa, arakeneye gufashwa. Avutse ubwa kabiri arakeneye gufashwa. Nahari umumama, nahari umugabo afise imvi, birashoboka iyo avutse ubwa kabiri kwaba muri bwa buzima akeneye kugaburirwa no gufashwa. Turi kumwe? Mose agirirwa ubuntu, aronka abamuherekeza n'abamufasha, abamugaburira n'abamwitaho. Mose mugabo yategerezwa gukura, akurira ibwami, yigishwa les sciences. Bibiri tubwira ngo yigishijwe les sciences zose zabaho ico gihe. Ico gihe la puissance mondiale, igihugu ca mbere gikomeye ku isi yari Egiputa. Aca yiga ngo amashuri akomakomeye yo muri Egiputa, yize les sciences. Nuno munsi hari abantu bakiriko bariyumvira ingene zirya pyramide zo muri Egiputa zashoboye kubakwa kujya. Nuno munsi abahanga birabasiga, ntibaratahura quelle science bakoresheje kugira ngo bafate ibibuye vy'amatoni babiduze hejuru badafise ivyuma dufise kino gihe. Yari les sciences, bwari ubwenge. Ivyo vyose Mose yaravyize. Yigishwa kandi n'intambara, yigishwa kuja ku rugamba, yigishwa ivyerekeye indimi, yigishijwe nk'uzotegurirwa kuba Farao arongora isi. Yize mu university akomeye ico gihe.
yakuze yigishwa ivy'ubwenge. Ariko kandi muri uko gukura kwiwe turabona jeunesse yiwe itwereka uburyo rimwe na rimwe natwe dushobora gukura iyo tugeze muri etat mu buryo bwo kuba imiyabaga, dushobora kwifata uko bidakwiye. Mose tubona amaze kuba umuyabaga, akuze, yumva ko afise inguvu, afise ubwenge, afise ubuhanga. Ikintu ca mbere yatanguye kumenya yuko atari umunyegiputa, atangura kumenya ko atari umunyegiputa, atangura kumenya iwabo ahariho. Iyo umuntu ariko arakura afise ibibazo byinshi abaza: kubera iki ibi, kubera iki ibi, kubera iki ibi. Ntimuze muzibize abana bababaza ngo kubera iki, kuko ibibazo bya mbere bibazwa n'abana bikaruhisha. Harimo ijambo rivuga kubera iki. Mama kubera iki, papa kubera iki, kubera iki urya muntu agize gutya, kubera iki umbujije iki, kubera iki ikintu ntagikora, kubera iki wanyankiye iki, kubera iki. Rero Imana iduha ubwenge bwo kumenya ingene dushobora kwishura abo bana, kuko bakeneye kumenya. Mose sinzi ingene yabajije, mugabo yaratevye aramenya yuko atari umunyegiputa. Ikintu ca mbere nibaza ko gikenewe no mu buzima bw'impwemu no gutahura inyuma yo kuvuka ubwa kabiri, no gutahura ico wabaye. Ico wabaye, urinde, uvahe, ukurongoye ninde, ubwami burimwo nubuhe. Ndakenera kumenya mu buto bwanje, ndakenera kumenya mu bibazo byose mfise. Bimwe nkenera kwishugwa ni kumenya uwo ndiwe muri Kristo Yesu. Nico gituma inyigisho za mbere dutanga mu bantu bakiriye Kristo, dutangura kubafasha ivyabaye, ubuzima bushasha binjiyemwo, ubwami barimwo ingene bukora, nico Imana ibarindiriye ko muri ubu buzima bushasha batanguye. Hari ibibazo, ariko turakenera ubwa mbere na mbere kumenya uwo ndiwe. Ndinde, mvahe, ndi mu bwami buhe. Ivyo biramfasha kumenya ingene nifata. Bibiliya irambwira ngo kuko muri mwisi ariko ntimuri ab'isi. Iyo ndiko ndaraba ab'isi, nkibuka ko nanje ndi mwisi mugabo ntari uw'isi, ndafise ingene nshobora kwifata différemment, mu buryo butandukanye n'ubw'abandi, kubera nzi ko ndi ngaha ariko iwacu ni mwijuru. Ndi ngaha ngo ngaragaze imico y'iyomva. Iyomva batanga amahoro, iyomva baraharira, iyomva batanga imbabazi, iyomva bagirira neza bose nta macakubiri. Iyomva niho bakeneye kubona, iyomva bandungikanye ibintu, banshizemo ibintu, ntegerezo kugaragaza aho ndi muri ino si. Kumenya iyomva n'ico ndi bimfasha kumenya kugaragaza neza ubwami bw'Imana nturukamwo. Iyo benshi bakijijwe ntibabwigwe muri uku gukura kwabo ngo babwigwe iyo bava, babwigwe ico bari, babwigwe yuko atari batandukanye n'ab'isi. Bagera igihe bakibagira, bakifata nk'ab'isi. Ab'isi bankana nabo bakajamo gucokora no kwankana. Ab'isi barondera kwicana no gukuranamwo nabo ugasanga bashigikiye abo. Ariko turi mu isi, ntituri ab'isi, tutegezwa kugaragaza umuco w'iyo tuva. Haleluya. Ngiki ikintu ca mbere umujene akenera kumenya. Niyo hari abavutse batazi neza abavyeyi babo, iyi periode ya jeunesse niho abavyeyi babo baronka ibibazo bikomeye. Mbwira papa ninde, mbwira kubera iki yadusize, mbwira ari hehe, kubera iki, kubera iki. Bafise ibibazo byinshi, nico gituma bakenera kwishugwa. Ni nk'uwavutse ubwa kabiri arigeze muri jeunesse mu buryo bw'impwemu, arabaza kubera iki nimba ndi umwana w'Imana ibibazo binshikiye, kubera iki umenga Imana yampevye, eske irankundira kume nanje. Ni ibibazo yibaza, ariko akeneye umuba hafi
ngo amwishure ngo hamwe n'imihamagaro turimwo n'ivyo twahamagariwemwo turaca mu bigoye, ariko yaremeye ko atazoduta, atazoduheba, ari kumwe natwe gushika ku muhero w'isi. Haleluya. Umujene akenera kumenya, no mu buryo bw'impwemu akenera kumenya, ariko kandi umujene afise inguvu, afise inkomezi. Kuwa gatanu narababwiye nti nobwira abajene bari ngaha nti uno munsi turabomora ico gihome twagure, kuko habaye hato, ntiturinda gushika ejo. Uno munsi nyene turara tuhabomoye. Ntibagusaba isipiri, ntibagusaba inyundo, ariko barabomoza. Bamwe babomoza imigere, abandi baduga ingumu, abandi bakubita kw'imitwe. Hari ababigira kugira ngo berekane ko bari fo. Umuhungu wanje ahora anyereka ko akomeye, agafata ingumu agakubita ku gihome, ambwira nti gezaho sha, gezaho. Nabonye ko ukomeye, gezaho. Abajene nuko barumva ko bafise inguvu, barumva ko bakomeye. Ariko murabona Mose ariko aragenda abona umunyegiputa ariko agirira nabi uwiwabo umwisirayeli, agashavuka aramuduga. Muri ya jeunesse aravuga ati akanshobora kugafyonda mu kanya gato. Asimbira kuri wa munyegiputa, agira iki? Aramwica. Bibiri inyereka, muzohasoma muri Kuvayo igice cya 2 murongo wa 11 gushika ku 12, ngo asimbira ko aramwica, ngo abanza kuraba hirya no hino, kubera ko araba hirya no hino. Ngo araba hirya no hino, ngo amaze kubona ko atakibazo atawumubona, aramusimbira ko, murabona nyine yamusimbiye ukanigo, ngo aramuniga, aramwica. Inguvu z'abajene zirakeneye ubwenge. Barashobora kubomora batazi yuko ejo ni nabandi basutse, ejo tuzokwinjira gasho twese. Twabomoye ego, mugabo ntimigeze mubaza muti tubomorera iki? Baduhaye uruhusha. Hari uruhusha wo gushobora kukibomora. Nyereka icyanditswe kinyereka yuko dufite uruhusha wo kubomora aha hantu. Abajene barafise inguvu. Imana ishime ku nguvu z'abajene, ariko zirakeneye ubwenge. La force sans sagesse niyo yuzuye muri bo. Bafise inguvu mugabo zikeneye ubwenge. Tubona akarorero ka Yesu hoho gatandukanye, kuko iyi jeunesse yarayiciyemwo. Ariko Yesu muri jeunesse yaciyemwo yatweretse akarorero keza. Luka igice cya 2 46-47. Luc 2 46-47 havuga ngo hashitse iminsi 3 bamubona mu rusengero. Yesu yarakiri jeune, bavuga ko yarafise nk'imyaka 12. Ego, hashitse iminsi 3 bamubona mu rusengero. Abavyeyi bari bamaze iminsi bariko baramurondera, kuko bagiye ari benshi, barabibagirwa aho yagiye. Yicaye mu bigisha hagati abumva kandi ababaza. Yesu yari hagati mu bakuru banyabwenge b'ivyanditswe mu rusengero, ariko arababaza yongera bumviriza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ivyo abishura. Yesu yari afise ubwenge, bien que yari umujene, naho yari jeune yari afise ubwenge. Ndagerageza kwiyumvira n'igihe nishize mu kibanza cha Yesu nk'Imana azi vyose, ashoboye vyose. Umuntu umwe ejo naramubajije, hirya ejo mu misi heze naramubajije, mbega Yesu a 29 ans yiyumva gute? Yesu afise imyaka 29 yiyumva gute? Arandabasha aratwenga. Namubwira nti ico nyine utwenze nico nanje niyumvira. Gute ashobora gukura akabona abantu bariko bapfira mu byaha, akabona abantu bagirira n'ababandi, mugabo akagira iki? Akihangana. Ni Imana. Ashoboye kuvuga ijambo rimwe abagizi ba nabi bagahundagara, ariko arihanganye. Imyaka 29 gushika ngo akwize ya myaka 30 niyo yari yemewe mu Bisirayeli kugira ngo ashobore guhaguruka ngo avuge ijambo. Nta muntu yavuga ijambo mu bagabo adakwije imyaka 30. Yarihanganye. Ndabona mu kwihangana kudasanzwe.
umukiza azi icamuzanye ko ari ugukiza, ariko imyaka 29 yose arihanganye. Turakeneye abajene bashobora kwihangana bakarindira umwanya w'Imana. Haleluya. Turakeneye abajene batavuga ngo biratwanse. Bamwe bavuga ngo nshaka kurongora. Nimba hari umujene hagati yawe, mubwire uti ihangane na Yesu. Yarazi kwihangana gihe umwanya utaragera. Birakenewe ko twiga kwihangana. Abajene n'inguvu zabo n'ugukomera kwabo rimwe na rimwe barashaka guhitishamwo. Nta kintu na kimwe yateguye, ariko urukundo rukura musaza washaka kurongora. Umuyicaritse gato ukamubaza ibibazo 5 akubwira ati ntavyo nari bwiyumvire. Ariko ushaka kugira iki? Ushaka kurongora. Harimwe ishaka, mugabe iryo shaka rirakenewe ubwenge. Yesu yarazi kwihangana kuko yabonye ivyo yategezwe gukora, mugabo kubw'umwanya utari bwagere yararindiriye. Ikindi naco tubona yari afise ubwenge. Ubwenge bwiwe bwamutuma yicarana n'abakuze n'abakomeye bakaganira, kuko ubwenge bwiwe ntibwari ubwenge bwa hano mw'isi, ntibyari bivanye n'ivyo yize hano mw'isi, bwari ubwenge buva mu ijuru. Natwebwe bajene murashobora kuronka ubwenge. Ubwenge ni Kristo nyene. Ubwenge tuburonka mu ijambo ry'Imana. Baba tumiriye kuza kumviriza no kwiga ijambo. Ubwenge tubukura muri rirya jambo, nivyo bidufasha kubona iyo turiko turaja. Mbega kazoza kanje kameze gute? Mbega ntegerezwa kubaho gute? Ngende gute? Nifate gute muri aya situation? Nirinde gusimbira ku bintu sange nakoze nabi, nishe ivyo ntategerezwa kwica. Murabona irya image, mungarukana irya image. Ni image inyereka la jeunesse. Uyu mugabo Mose yumva ko afise ingufu. Rimwe na rimwe abahamagawe, abamenye Imana, ariko bakiri muri état de jeunesse, bakiri abajene mu buryo bw'impwemu, je dis bien abajene mu buryo bw'impwemu, uzosanga bashaka kuba muri vyose umwanya umwe. Ivyo batumye vyose bumva bo bikora, bumva yuko ubahagaritse ubagiriye nabi. Bashaka gutangura ibikorwa, bashaka gukora kuko ingufu zabo ni gukora, ariko baba bakeneye abari hafi yabo bakuze gato kugira ngo bababwire bati iryo shavu canke iryo shaka rishire hasi, banza wiyumvire ku ngaruka, kuko ibi yakoze byamuzaniye iyindi ngaruka. Ndiko ndavugana n'abantu muri urugendo rwo gukura, ndabasaba ngo mwiyumvire, mongere mwiyubare mu rugezo mugezemwo. Birashoboka ko ufise ishaka ushaka gutangura ibikorwa, hariyo ministeri ushaka gutangura, ariko ndagusaba ngo ugende urondere abashobora kuba bagukurira, bakubaza ibibazo, wiyumvire ingene ico gikorwa wo gikora, ingene wo kijamwo, niyo kiriko kiraja mushobore kuhabonera rimwe. Ahandi ho uzosanga uri kurakora ibintu bizoshobora kugaruka bikakuzanira ingaruka zitameze neza naho byari ibikorwa by'Imana. Etape ya nyuma kuri Mose tuyisoma mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 24 ushaka 27. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura. Cyakugezaho ubu Mose ageze hehe? Ageze kukuba ukuze, amaze gukura. Mose yarabaye mu bebe, Mose yarabaye umujene, ariko ubuzima bwagiye buramwigisha. Hagati yo kuba umujene no kuba umuntu akuze, Mose yaciye ahantu bita mu bugaragwa, yiga kuragira, yari yize gukoresha ikaramu, yiga kuvoma, yaronka amazi ashushe n'ayakanya yose akavanga ibwami. Yarigishijwe. Amaze gukura, muri urwo rugendo rwo gukura niho yahuriye n'Imana, ariko araragira asanga hari igisaka kiriko kiraka umuriro kidatemuka. Aregera, Imana iramubwira ngo kura ibirato kuko aho hantu uri nahera, ngomba mvugane nawe,
ngomba ndakurungike kandi ngomba nshitse icyo nari nategekanije biciye muri wewe. Genda unkurira abantu b'Isirayeli muri Egiputa. Mose amaze gukura, Bibiliya itubwira ngo ukwizera rero niko kwamufashije amaze gukura. Ikintu kiranga umuntu wa mbere akuze ni giki? Ukwizera. Ukwizera ni kimwe mu bigaragaza umuntu ariko arakura mu Mana. Abenshi turavuga ko twizera ariko ngo tugahakana ubushobozi bw'Imana. Bamwe turavuga ko Imana igira neza kandi ishoboye byose ariko nishoboye kunkiriza ibi n'ibi ntiyobishobora. Biroroshe ko dusengera cyane n'inkomezi n'ubushobozi umuntu amenetse umutwe, ariko batubwiye ko afite kanseri ukamenga igiye kutugora. Nkuko umenga ni twebwe dukiza kandi ari Imana ikiza. Hariho ukwizera Imana kugaragarira muri confiance ndayifitiye. Confiance, icyizere fise mu Mana kigaragaza umuntu akuze. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, agahitamwo kugiriranwa nabi n'abantu b'Imana, abirutisha kumara igihe mu bihimbaro by'ibyaha. Andika abariko murandika. Icambere kigaragaza umuntu akuze n'umuntu afise ukwizera mu Mana, ariko kandi iyo Mana yayihishuriwe iyo ariyo. Une foi ferme en Dieu qui s'est révélée en lui. Ukwizera gukomeye muri iyo Mana yamwihishuriye. Ico ni kimwe kigaragaza umuntu akuze. Umuntu akuze afise ukwizera mu Mana yahishuriwe, naho uzomukura mu Mana ntazovayo, kuko arazi Imana yizeye iyo ariyo. Ageze mu bugezo bw'ubucuti n'ubusabane budasanzwe afitaniye n'Imana. Nguyu umuntu akuze. Ica kabiri kigaragaza umuntu akuze, ahakana ibihimbaro by'ibyaha by'akanya gato. Arahakana ibihimbaro by'ibyaha by'akanya gato. Ico kintu candike. Ikigaragaza umuntu akuze nuko ativanga mu bintu, kuko araba yuko ibi bintu ndiko ndakora ni iby'akanya gato kandi ni ibyaha bibabaza Imana kandi ni ibintu binjana mu mahonero. Ariko araba kure, akiyumvira kure. Uyu muntu akuze, Bibiliya imbwira ngo yemera guhakana kwitwa umwana wa Farawo, kandi nibo bari bateguye kuzoba umwami, ariko aremera kubihakana kuko yabonye ari ibihimbaro by'akanya gato. Niwabona umuntu ariko arivanga, niwabona umuntu agendera muri ya majambo ya ndaza kwihana n'iby'akanya gato n'abandi bose barabikora, canke Imana ni nyembabazi iratwumva twese, uzumenya ko akiri umwana, ntaramenya Imana yiwe iyo ariyo. Kuko ikigaragaza umuntu akuze yemera kubabazwa aho kuba mu byaha. Yemera kubabazwa aho kuba mu byaha. Nguru urugendo Imana itugombamo. Bamwe byarabananiye kuko bakiri bato, ariko ubwo buto bwabo ntibukwiye kuba excuse iminsi yose ngo nacari muto mu gakiza. Ni mu nyumve duhamagarirwa gukura. Iga umenye Imana yawe, wizere iyo ariyo. Ntishaka kuba mu buzima bw'ibyaha, ntishaka kugendera mu buzima bw'ibyaha. Ubuzima bw'ibyaha bwugurura impwemu mbi, bwugurura inzira umugwani Satani guhaza ubugingo bwawe, konona ubugingo bwawe. Kuko utari uw'isi, Satani abakuronsa akaryo. Ni byiza ko tutemerera kuba mu buzima bw'ibyaha. Urashobora gukora ibyaha, urashobora gukora icyaha utabishatse, cyangwa gukora icyaha mugabo kuba mu buzima bw'ibyaha ntibikwiye umwana w'Imana.
Mose araraba ati nobaho ibihe byose, nobaho neza. Uyundi muntu yari akuze yari Yosefu kwa Potifar, nabo nyine aravuga ati naho nyene nta wumbona, mugabo n'ubuzima bw'ibyaha sinemera kuryamana na muka Potifar. Kubera iki? N'ubuzima bw'ibyaha. Uravyanse urinjira gasho, yemera kwinjira gasho, ariko yavuye mu gasho aba umushikiranganje wa mbere wa Egypte. Birashoboka yuko imyaka yamaze mu gasho yarafise ibibazo byinshi nk'ivyo bamwe muri ko muracamwo. Kubera iki? Nanse kuba mu byaha, ariko nkabona umenga Imana isa niyantaye, ntiyagutaye na gato. Kuko muri ivyo bihe nyene hari iki ishaka kukwigisha no kuguhingura, kuko hari ahandi hantu ishaka kugushikana. Yosefu ndiko ndamubona mu gasho, abantu bose bamucako, bamubaza icatumye apfungwa, agerageza kwisigura. Mu bisanzwe jewe sinashaka kuja muri ibi bintu, banyagirije yuko nafashe umugore w'abandi ku nguvu, ariko nta nguvu namufashe ko, niwe yashatse kugira ibi. Abaprisonier bose bariko baramubwira ati wagipfura ikijuju, nugume mu gasho, nugume mu gasho, ubujuju bwawe ukeneye kuguhera ahubwo mu gasho. Opportunité nk'iyo uyirata gute? Iyumvire umubabaro n'ugwanko yumva abantu bamugirira, abandi bamucokora, ariko kandi yemeye kutaba mu byaha. Ndiko ndakubwira ubutumwa bukubwira ngo urashobora kwanka kuba mu cyaha, mugabo kandi ugacana mu bihe bigoye. Sino ndakubwira ngo niwanka kuba mu byaha, uwo mwanya nyene automatiquement Imana izocigukorera igitangaza. Irashoboye kugukorera igitangaza, ni nkuko ishoboye kwemera kuja mu gasho. Ariko ico wemeye, nimba utemeye kwivanga no kwiyonona mu byaha, Imana yacu ngo ntigideni, Imana yacu ntiyibagira, Imana yacu igira neza. Hariho umunsi Imana izokwerekana yuko wewe wari mukuri kurusha abandi bose. Hagarara mu kwizera. Umuntu akuze ikimugaragaza ko niyemera kwivanga mu byaha kubw'umunezero kanya gato, yemera kubabara, yemera kubabazwa, ariko akavuga ati naho nemeye kubabara, naho mbabajwe, kazima ijuru ryoryo rinyemera. Igikuru no kwijuru rinyemera. Icya kabiri cya gatatu kigaragaza umuntu akuze, yemera kubabazwa kubwo kugororoka, la souffrance pour la justice. Yemera kubabazwa kubwo kugororoka. Tubona ngaha muri iri jambo nyene ngo Mose yemera kubabazanywa na bene wabo kurusha kuja mu bihimbaro by'akanya gato. Yemera kubabazanywa na bene wabo. Rimwe na rimwe abantu bari mu mubiri cyane bariyumvira bati nobabazwa kubera iki kandi ibi bintu bitandaba, nobabazwa kubera iki ndiko nitangira umenga ntariko ararambwira na merci, nobabazwa kubera iki kugira ngo mfashe abandi naje ibyanje nkifise ibibazo. Uri mu mubiri ashobora kwiyumvira gutyo, ariko uyu yari afise opportunité yose yo kunezerwa wenyene n'uruvyaro rwiwe, ariko yiyumvira abiwabo, yemera gusiga ibindi byose aja kubana n'abiwabo. Muri pale ndisuri ko yajya inshuro nyinshi, yajya n'ibyo ashaka, yari afise ama privilege adasanzwe. Muri pale yari afise imikogote myinshi, yari afise n'abamucungera kuko bariko baramutegura kuzoba farawo. Muri pale yari afise ama avantage menshi, nta kibazo caharara cico ajya cankanywa cico yambara, nta kibazo yari afise. Ariko yemera kuja kubana na baba Yuda baba ahantu birirwa barafyatura amatafari, birirwa barayakora ijoro n'umutaga batanahembwa,
babandi yemera kuja kubana nabo kugira ngo ashobore gushitsa icyo Imana yashize ku bugingo bwabo. Iki ni ikimenyetso cy'umuntu akuze. Umuntu akuze ntaraba inyungu ziwe. Umuntu akuze yiyumvira igishobora gufasha n'abandi. Iyo ubonye abantu bamwe bavuga ngo kazima atari twebwe, ubone ko uwo muntu hari ahantu ataragera. Uno munsi turashobora kubona hari ibibazo mu mashengero atandukanye, cyangwa hari ibibazo byashikiye mwene data. Imihamagaro yacu si yo kuvuga ngo kazima atari twebwe. Imihamagaro yacu niyo kubasengera, niyo kwinginga kubw'Imana ngo ibagirire neza, kuko ni bene data n'abantu bariko baca mu bibazo kuko natwe twobiciyemo. Ahubwo tubasengere twinginge ku bwabo. Nitube muri babandi bavuga ngo kazima atari twebwe, birabaraba, sibo bagize ibi nibi. Oya, kuko hagati muri bo hari abariko barapfa kubw'inyifato zitarizo. Turakeneye kubasengera. Icyanyuma tubona ku muntu akuze, Bibiliya yambwiye ngo kubera iki? Ngo kuko yabona, murongo wa 26 havuga gute? kuko yiyumviriye yuko gucokoranwa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri Egiputa. Yiyumviriye ko kubabazwa ku bwa Kristo ari itunga riruta irya Egiputa. Kuko yatumbera ingero azogererwa. Ok, il regardait plus loin vers la récompense. Yaraba kure atumbereye impera azohabwa. Ba Kristo, ivyizigiro vyacu nuko hariho ibitsibo tuzokwambikwa ku bw'intambara twagwanye tukanesha. Iyo uri kuraca mu bihe bigoye, zamura amaso yawe, duza amaso yawe, urabe impera ubikiwe imbere. Abenshi ariko baca mu bibazo baraba ivyo bibazo nyene, abandi bagaca baraba uwabiteye. Simba ndi muri bibazo yo taba kanaka ni benshi yasubije aha, kanaka ni bangiriye ibi, kanaka ni bangiriye ibi. Ariko iyo uri kuraca mu bihe bigoye, batubwiye ngo Mose yaraba kure, araba impera azohabwa imbere. Ivyizigiro vy'umukristo nuko ubuzima bwacu budaherera hano. Ubuzima bwacu ntibuherera aha, hari impera. Bibiliya irambwira mu vyahishuriwe Yohani ngo arahiriwe, ngo unesha nzomwambika ikamba y'ubugingo, unesha nzomuha kwicarana na data, unesha azorongora amahanga, unesha. Turi mu rugamba, ariko urwo rugamba rudusaba kurangamiza kure aho tubikiwe impembo yacu. Umukristo arakeneye kuduza ivyizigiro vyiwe no kuraba iherezo ry'umuhamagaro wiwe iyo riri. Ivyacu nibiherera nga, ariko ivyacu biherera iyo turiko turaja mu bwami bw'ijuru. Ivyo vyamutumye agira iki? Ngo verse 27 agira iki? Arasiga. Ukwizera niko kwatumye ava muri Egiputa. Okay. Ntiyatinya uburake bw'umwami, ko yashikamye nk'ahabona itaboneka. Ukwizera kwamutumye agira iki? Avayo. Abenshi dukeneye ukwizera kudutuma twinjira. Dushaka ukwizera kuduha kuronka, ariko uko kwizera ariko baravuga kwamutumye asiga, aheba, avayo, yemera kuja kubabara. Nguku ukwizera ko abantu bakuze mu Mana. Nyereka ukwizera kumbwira ngo barambwiye ibi nibi ko nzobironka, ariko nasanze hari mu ivyaha ndaheba. Uko niko kwizera dukeneye mu gihe cyanyuma nk'iki. Ukwizera turiko turigishwa cyane mu bihe bya nyuma, no kwizera kubwira ngo naronse promotion,
urazi neza ko harimo ikintu kitagenda neza kandi barakikubwiye, mugabo uvuga uti niyo nyene ndashaka kwicakira. Ni ukwizera kutubwira ngo mererwa neza, qu'importe le prix, ryoherwa. Bariko batubwira mu bihe vya nyuma, ukwizera kutubwira ngo ryoherwa, randaranda, ryoherwa, biraryoshe, bigiye kuba byiza, byizere ubibone, atura neza kugira ngo bibemwo. Ariko ndiko ndabona ukwizera Mose yize, no kwizera kumubwira ngo heba, siga, vayo. Ndashaka amen. Heba, siga, rekura, n'umuvumo n'icyaha kivemwo. Ibi rero bihimbara umutima w'Imana kurusha bwa kwizera kuvuga ngo Mana kweri kutampaye nka biriya. Intahe zacu turashobora kumva abantu Imana yagiriye neza, bamwe tukasha dutangura kuvuga ngo nanje ngiye kwizera mpaka nanje ngiriwe neza kujya. Ndashaka kukubwira ngo na Yosefu yari yaragiriwe neza, mugaye maze imyaka itari mike mu gasho kandi yaragiriwe neza. Mose yari yaragiriwe neza, ariko ibyamusabye kuja gufyatura hamwe na bene data amatafari, byamusabye gusiga. Mbega ukwizera kwa kino gihe kumeze gute? Ni ukwizera kuri mu bibazo, ni ukwizera gutandukanye n'abigishwa ba mbere. Abigishwa ba mbere bari bazi yuko kwizera Kristo bisigura gupfa, ntibatinya. Iyo bavuze umubatizo mu izina rya Yesu, baba bazi yuko bagiye kubatizwa kandi bashobora no gupfa. Ariko bari bazi kandi yuko kujya ujya bizera yapfuye akazuka, nabo bazogira iki? Twebwe uno munsi ntidushaka kuzuka, cyane turashaka kuzuka, mugabo tukanka kugira iki? Gupfa. Umuntu umwe yararirimbye avuga ngo abantu bashaka kuja mu ijuru muga ntibashaka gupfa, kandi inzira yo kuja mu ijuru ari gupfa. Ni kibazo kihari mu bihe byacu bya nyuma. Urashaka ukwizera kumeze gute? Ico duha ikigaragaza ukwizera kwawe kikaba ikivuga ngo ndubaha Imana kurusha ibindi byose, nemera ivy'Imana imbwira kurusha ivyumpa, nemera kugendera mu vy'Imana igomba kurusha kugendera mu bihimbaro by'isi. Nguko kwizera kw'igihe Imana inezererwa abafise ukwizera nkuko. Mbega niko ndahakana ko kwizera kutagutuma uronka ibintu? Oya, ariko biragahera ni waronka ibintu mugabo utari mu kwizera kukuri. Imana itakunezerewe byo mariki. Bibiliya ni kwimbwira ko umuntu yunguka ivyo mu isi byose ariko akabura ubugingo budashira. Byo kumarira iki kuno munsi bakwita umuboss wa mbere akomeye ariko atabugingo ufise? Byo kumarira iki kuno munsi bakwita uri top ufise ibintu byose bikenewe ariko nta bugingo ufise muri wewe? Byo kumarira iki? Byo kumarira iki ko abantu bose bavuga bati ndabugize ariko ijuru rikavuga ngo ntitukuzi? Byo kumarira iki? Nico gituma Imana iduhamagarira gukura mu rugezo rwo kwizera Imana, atari ukwizera gusa kuko twaronse canke dushaka, ariko kwizera kunezereza umutima w'Imana n'ahataco naronse. Haleluya. Umpere ukuboko mugenzi wawe uti turakeneye kwizera kukuri authentique. Ukwizera authentique. Iyumvira igihugu cyose kirimo abantu bizera nk'intumwa, kirimo abantu bizera nka ba Mose, kirimo abantu bimvuga kuri, bemera guheba ibibanza bimwe bimwe kugira ngo bagendere mu kuri, bemera kubabazwa ariko kugira ngo bashire ahabona ukuri no kugororoka, abagendera muri justice, abemera guhagarara mu kwizera naho abantu bose bariko barabatwenga. Iri niryo kanguro twaba turiko turabamwo. Igire ihe umuhigo aho ubaye, aho wiga, aho ukora, aho ugendera,
mu kibano cawe birashoboka kuhagarara mu kwizera ukagaragaza ugukura mu Mana. Ndashaka gusenga Imana. Imana idutahuze yuko tudakwiye kuba hahandi nyene. Inyota yacu nuko tudahora hahandi nyene, nuko urugendo rwacu rutujana mu ntumbero yo gukura. Ibigaragaza umuntu akuze twavyumvise. Mbega ndacari urongorwa n'ibyifato n'inyifato no gukunda gusa ibintu, gutwagwa n'ishavu, gutwagwa na kameremere. Ivyo bigaragaza umuntu ataragera ku rugero rwo gukura. Birashoboka kandi yuko wisuzumye usanga uri ahantu wa muri kurarira iminsi yose, ufise n'ibibazo byo kubaza Imana igituma ibi yabikugiriye nibi. Urashobora kuba uri umwana, ariko uno munsi urashobora kubwira Imana uti Imana ndashaka kuduga ku rugezo uko kwizera mu bihe byose ndiko ndacamo, kwemera kutantaye kandi kutazonta ariko uri hafi yanje. Ndashaka kwizera, ndashaka gukura, ariko intango yo gukura ni ukuvuka ubwa kabiri. Intango yo gukura ni uguharika ibyaha, ni ukwizera Kristo Yesu ukaronka ubugingo budashira. Intango yo gukura ni ukugendera n'Imana. Intango yo gukura no kugendera n'Imana ni ukuvuka ubwa kabiri. Ntawubaho atavutse. Icambere ni ukuvuka ubwa kabiri. Kandi Imana iracabyara n'ino saha, kuko mpemu w'Imana aracavugira mu mitima yacu yuko ukeneye guharika ibyaha no kwizera Kristo akaguha ubugingo budashira. Birashoboka ko umaze igihe urwana n'umutima wawe wifuza agakiza, ntawe ukubise inkoni kuze hano, ariko wumvise ukeneye agakiza. Ndashaka gufasha mu masengesho, uduze urutoki ndagufashe mu masengesho. Ushaka agakiza, ushaka imbabazi no guharika ibyaha, ushaka uvuka ubwa kabiri, wandikwe mu gitabo cy'ubugingo, utanga ubuzima bushasha hamwe n'Imana, utagirizwa icyaha. N'Imana ibabarira, n'Imana iharira, kuko hari umunsi uzoca urubanza. Urakeneye ubugingo budashira, urakeneye guharika ibyaha. Uduze urutoki ndagufashe gusenga aho uri. Haleluya. Imana iheza igira abadugije intoki. Ni intambuko idasanzwe, ni intambuko ijuru rinezererwa, ni intambuko utazokwigera iba impfabusa mu buzima bwawe. Ubugingo bushasha muri Kristo Yesu. Aba bari imbere ndashaka kwakura amajambo ndabasha kuramazana no gusenga, ngo ndabarokore mu masengesho usubiramo ngo kwizera no kwakura Kristo mwizeye. Uti Mwami Yesu, turaje imbere yawe, turihana ibyaha byacu kuko turi abanyabyaha tudashobora kwikiza. Turemeye igikorwa wakoze ku musaraba mu gupfira ibyaha byacu, tubabarira ibyaha byacu, akira ubugingo bwacu, utubere umwami n'umukiza w'ubugingo. Turatandukanye na Satani n'ibikorwa byiwe byose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Turasenga icyubahiro mbona kubyaye bwa kabiri bwa bene data. Ndagushimiye ku kintu wahaye Mana mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye ko wahaye kwibana Mana, wahaye kuzimuka n'abagendera, ariko ukagira ubugingo Mana. Ndagushimiye ko wahaye kwizera Mana, kwizera kubakorera ku musaraba Mana. Izina rya Yesu Kristo Mana. Ndagushimiye Mana, urabakwega Mana, urugendo batanguriye Mana, muri kano kanya Mana, ubugingo imitima yabo, izina rya Yesu Kristo. Ubasoze kubabarira, ubasoze kurekura, ubasoze kwisunga, ubasoze kuzana nawe,
wagendetse mana kuko wakiriye umwami yesu kristo ushize bwawe mu mitwe yabo mana izina rya yesu